byari bikenewe yuko ubu ibigo byigisha imyuga biba ari ibigo umuntu wenyine aje kwiga umwuga abona ingene ibyo ariko arakora bishobora gutuma yiteza imbere. Tukiri mu itunganywa ry'igisata c'inyigisho, abanyeshuri benshi iyo bahejeje ikibazo ca konkuru hari usanga bayobewe hama ntibaronke amashuri akwiye abakira y'imyuga. Ni kazoza kahe kuri abo bana babananiwe? Ubwa mbere ho nuko kubijanye nuko abanyeshuri bananiwe ikibazo ca leta, si byiza gusa ko twiyumvira ngo ni gute bacaja mu mashuri y'imyuga, kuko umenga amashuri y'imyuga ajamwo abananiwe n'ibindi by'ubwenge, ariko nkuko tubizi canke aho twifuza gushira inguvu nuko amashuri y'imyuga niyo yarakwiye guha afise agaciro atejwe imbere. Rero abatazoba bashoboye kumenya ikibazo nuko habaho kubarondera uburyo bw'ingene babandanya kwiga ku rugezo kumbure rutabashoboza gushobora kuba bashobora kwigisha abandi, mugabo bashoboza gushobora kuronka ibikorwa bashobora gukora bijanye na secteur bagomba kubandaniriza. Mu hakarero umuntu ashobora kuba atashoboye kumenya ikibazo ca leta ngo aze kwiga ivyo no kwita les lettres modernes canke kuko yifuza kuzomwigisha w'icongereza, mugashobora kuja muri centre biga icongereza itamuha ubumenyi bushobora kumutuma bumwigisha mu ishure kanaka, mugabo bishobora kumutuma ashobora gukoresha amadevoir abandi bana agaca amafaranga, canke no kuvuga ngo si ukuvuga ko umuntu yananiwe kijya kibazo ategereza guca akora ivyo atifuza gukora atakunda gukora, mugabo nuko habaho ubundi buryo bw'inyigisho bugarukiye hafi. No hakarero maze imyaka ndongo yishira hamwe y'ugwaruka biri mu mashira hamwe nibaza ko yigishije kuva hakiri kare bijanye no gukoresha nyabwonko canke informatique. Twigishije icongereza, twarigishije abantu imyuga itandukanye, ariko nkishira hamwe. Rero biba biza yuko iyo migambi mito mito yakorwa n'amashira hamwe mato mato ihinduka imigambi y'igihugu, kugira ngo n'utashoboye kwiga amashuri maremare avaneho ubumenyi bushobora kumutuma ashobora kuronka akazi canke ashobora gutangura umugambi wiwe, ariko bitavuga yuko ategeza gucaza kwiga ivyo adakunda. Ni nk'akarero nkunda gutanga, abantu benshi bashobora kuza kwigisha nk'abana bamwe barabara agaca mubwira ati uteza kwiga gukora imbabura, ubwo usanga ntigeze arota gukora imbabura, ashaka umukinyi w'umupira. Ntuce umubwira nkora ko wewe uri ukenye uza kwiga ikintu kitajaye n'ico arakunda ko ntaco kizopfa kimumariye. Ni biza rero ko nabagiye bahejeje amashure batashoboye kubandanya kure, habaho inyigisho ziciriye hagufi ziba zatunganijwe zishobora kubashoboza kugera ku rugezo rutari rwo hejuru cyane, ariko ruri hafi mu bijanye n'ivyo bari bifuza kwiga iyo bari bashoboye gushika kure cyane, kuko umwe wese urashobora gusanga hariho uburyo bw'ingene anashaka kwashimikira ko cyane yaciye mu nzira isa nk'uko umengo siyo abandi bose bakurikiye, ashobora kwiteza imbere akanasumba n'abize gushika kure cyane gose. Aho no bahakarire kuri jewe ko niko nabigenjeje mu buzima bwanje. Rero birashoboka rero ko nawe wundi yananiwe n'ikibazo ca leta aronse inzira imuhaka ryo gushobora kwiga ibindi yigisha, ariko agashobora gushika kure ushobora gusanga ejo abaye uwingira akamaro gusumba na wundi yamenye ca kibazo yaciye muri ya nzira abandi bose baciyemo. Rero nitwifuza ko hari umuntu babwira ngo ibyawe biraheze kubera ko utamenye ikibazo cyo kubandanya mu yandi mashuri, kubera ko kumbure ibyo bibanza byari bikeye. Hari ingorane mubona mu bigo vyigisha imyuga aha mu gihugu? Ingorane ya mbere tubona mu bigo vyigisha imyuga muri kino gihugu nuko biracafatanye wa muco dusanganye no mu yandi mashuri wo kwigisha abantu kugira ngo baranke urupapuro rw'umutsindo. Urupapuro rw'umutsindo sigo rufise akamaro, ruteza kuba rwerekana ico umuntu ashoboye. Ibigo rero byigisha imyuga vyategerezwa kuba ibigo vyigisha kandi bigwiza umwimbu. N'andi majambo umuntu yiga ingene bakora intebe, ico kigo categereza guca kimuha akaryo ko muri ico kigo nyene akora ibikorwa bishobora gutuma ashobora gukora intebe ashobora kudandaza, kugira ngo bishobore gutuma ivyo bigo bironka uburyo bw'ingene bishobora kubananya bitunganya. Ushobora kubabwira yuko abantu benshi baja mu bigo vyigisha ivy'imyuga ariga akamenya bike hanyuma bakamuha urupapuro, mugabo nyuma ntazi yaza kuja, kuko henshi mu bigisha imyuga baba bafise ibikoresho bizimvye.
usanga umuntu yize gushona, umuntu yize kubaza kugira azoronke vya bikoresho biragoye kuko kubera ko bigusaba kubironkera hamwe. Byo bivuze yuko ivyo bigo biba kandi ibigo novuga de production en même temps bikaba iruhande yavyo bifise ingene wa munyeshure arangiza mugabo agishobora kubikorera kandi we yikorera kugira ngo azogere ku rugeza hashobora kwironkera ibikoresho vyiwe. Ico ni kimwe mu bintu bihaze mu bintu bijanye n'ibigo vyigisha ivy'imyuga. Ikibazo gica giza gukurikira nuko usanga hari ibikoresho dukeneye byinshi muri umunsi tugikoresha intebe biva hanze. Muri kuraraba muri vya ndako ndavuga ku bijanye na PIB Burundi, iyo bakubwiye yuko secteur tertiaire niyo ya kabiri havuye kuri secteur primaire mu kwinjiza mu gukora ibikorwa bishobora gutuma habaho kwinjiza umwimbo mu gihugu, ariko hanini tuba turiko tudandaza ibintu vyakorewe ahandi hantu, ni ukuvuga bitavuye muri production locale ushaka ama valeur ajoutée gusa canke les services. Alors byari bikenewe yuko ubu ibigo vyigisha imyuga biba ari ibigo umuntu wenyene aje kwiga umwuga abona ingene ivyo ariko arakora bishobora gutuma yiteza imbere bitarinze kumusaka azobanza kwicara ngo arindire ejo azokwisange yarize gusudira mugabo ntazopfa aronse imashini yo gusudira. Twifuza rero ko ivyo bigo twobiha inguvu nyinshi kugira ngo bice bikurikirana abavyizemo bace batangura gukora ibikorwa vyo kugwiza umwimbu, hanyuma bashobore gushira ivyo bakoze ku isoko gushika ku rugezo rwaho umunsi umwe bashobora kwigenga badashobora batabuze ibikoresho. Rero usanga abantu benshi bize imyuga barafise impapuro mugabo ntibafise uburyo bwo gushobora gutangura gukora imyuga bize mu mashuri y'imyuga.